twarabonye kubijanye no na dote iruka kuba mugabo hari abantu bavuga yuko kuri Step Media batigeze baronka amakuru kubijanye nabo barakeneye kuyamenya ugiye kuba serugo yasinye gwera yavuze ngo bakwemereye iki yagebereye ubugore oya akano bavuga ngo uremerewe kwabira nawe iciye bategeko ofisera ke ndashaka kwanza kumenya ingene mwe mwahuye nasike wini grand frère histoire ndefu histoire ndefu saranda kivuze cyo saba bana mushe buzana n'ama spotlight kwere ko kyava kigera mu ijoro histoire ni ndende gose ikiganiro cy'iwacu nuvuga no musi yakitugenza hano nk'abantu baramaze imisi batababona kuri Step Media Network n'ikihe kintu nuvuga yuko ku bantu bari bakumbuye bo bitega ko cyangwa n'ikihe kintu mubabwira muri umwanya ku mpamvu mwa mutereko murakora kuri Step Media. Yo Gwan muraho mumeze mute mumeze neza biva na murere ndabaramukije cyane ngenda bifuriza amahoro n'imigisha mu miryango yanyu nkuko bitegezwa kumera. Let me say thanks to Baba God. Ikinyamakuru ni Step Media kuri microphone Cox Killer aka Gasore Kishima nkuko rero mubizi atamwebwe natwe duhora kugira ngo dushobore kubazana amakuru mashasha ngire muzuko amaronka kanda subscribe jo kanda subscribe cugira na share kugira ngo nundi azuko amashikirwa ku makuru mashasha azuko amakuru kuri Step Media. So uno musi rero nkabandi kumenande ahandi ndahantu vuga yuko hameze neza nkabanagiye gukorana n'abatumire mwaherukana kera nabantu bavuga yuko mwari mukumbuye kuri channel yanyu nyene ya Step Media uno musi nkabandi kumwe nabo nkabana barondeye kugira ngo dushobore kuyaga nabo batubwire byinshi ku n'impamvu bamaze imisi badakora kuri no channel yabo ya Step Media. So uno musi rero ndabaha ikaze cyane kugira ngo dushobore kuyaga byinshi tumenye igituma batariko barakora tumenye impamvu tuziko turabona ibikorwa byabo. So back na mimi nitafurahi sana. Nkuko narabibwiye sasa ebana babantu banyu ngaha abantu bavuga yuko mwaheruka kera nabantu bavuga yuko mwari mukumbuye reka duhere kuri Benishu cyangwa duhere kuri Sike duhere kuri Benishu ko abantu bari bakumbuye kaga presentation cyo wako kundi warubikora irashobora kubaramusa bashaka ndabaramutse ko akundi nyene ko akundi ya presentation ko bayiguze na ya barayiguze ni bonjour mesdames messieurs le fan de Buja Flavor, this is Step Media usigengwa yitwa Step Network. Step Media Network. Step Media Network. Kabiri gatanu indwi twarahinduye Step Media Network. Amasike nk'ubu hari ukuntu iyo byashika Benishu akaba ari wawe munakora inyuma kamera yiwawe. We niye presentation yo kuza uri kuzurakoresha. Aya mabara taberi imbwa kuri. Byo gupresenta si ivy'wanyu. Narigeze kubigerageza kera. Ndaje gukora mu bintu by'iradio kuri Radio Colombe ngaciye ari nko muri 2016 ari kera narakoreye kuri micro vraiment biranga ndavuga ati vraiment ibintu sivyo hanje wapi ndavuga ati Beni agwaye Beni kuko ava kera yarigeze kubona mwigisha ku kamera arazi ku kamera vraiment yo kwidebruya naho ntandahari mugaje wadahari nivyo ukunda kwera Yazike baramutse abantu ko bari bakumbuye ndagize yambu cyane abakunzi ba Step Media turabakunda cyane twari tubakumbuye jongera mwaruka kumbona kera Beni abahora mubona handi ya turaza kubishika ko gato mugabo bumve ko tubakunda aho bari hose bafise ku mutima kabisa umuntu ariko arabona yuko Benishu yabyibushe abantu bashobora kuvuga ko aramera menshi bafise muri Yesu agira neza haleluya. Benishu nko ku bantu batari baguherutse babona yuko amavuta baba warahinduye niko nabivuga amavuta ko ushobora kuba warahinduye nk'abantu ati rero sigaye nisiga mukorogo oya nk'umuntu ataraguherutse kora iyi chaîne ya Step Media Network mwari abantu bavuga yuko mwari muherutse kera gukora hano en fait duherwa kwikorera ko twonze twisubiye ko twarariye revire sike yo n'umuntu uvuga yuko yagenda inyuma ya kamera yagenda imbere ya kamera gake nko ku bantu baba mubonye umva sike ni bamuzi wavyibushe ni bamuzi yonze bamuzi uko nyene banzu uko nyene afite abantu baribaza uko meze babumvise izina bavuga ati wowe uravyibushe ahavuga ati akazina kana ku muntu yonze mugabo je meze uko
nasigura bariko uravuga ati nko ku bantu batari baguheruza ya Benishum mhm ndashaka kwanza kumenya Mhm. kwanza imbere yuko twinjira kwanza mu kiganiro cyacu n'izindi ndashaka kwanza kumenya ingene mwe mwahuye Na CK? Wini grand frère histoire ndefu histoire ndefu saranda kivuze cyo saba bana mushe kuzana n'ama spotlight kwere ko kyava kigera mwijoro histoire ni ndende gose bon en fait JCK ntakiri umugenzi ntakiri n'umukolege ngo umuntu dukorana ku kazi oya CK ahubwo ni grand frère wanje ni grand frère wanje uko twahuye bana ngira ni Imana yabikoze bon apana ngo ngira ni Imana gusa yabikoze ni Imana yabikoze ku buryo twahuye vraiment nibuka yari conference ya Natasha ico gihe twari kumwe n'undi mugenzi wanje twakorana ku kandi gacino karaho katari kamenyekanye cyane turahura na CK buryo twahuye ni vya bindi nyene uyu muntu ari wiwawe gusa murahura nyene vraiment umuntu arungiswe n'Imana ku buzima bwawe kabisa uramubona kweri yego chapitre yanje yatanguye muri ubwo buryo turi kumwe na CK aduhuye turavugana neza uwo munsi naho twahuriye buheruka ari umunsi wa mbere aho hantu twahuriye ubuheruka twarasuye kandi kuhicara ndamwibaza ati mbese ikayanu urahibuka acambarira ati sinoba ntavyibuka rero bagati ahantu ni umunsi wa mbere je nawe duhura twari twicaye hanaha ndagusaba akazi umbarira yuko Ozi aheruka kuva muri Bujahid bakeneye undi mukozi niba akenera umukozi nzoca ndakubarira rero uwo munsi kabisa kweri niyo Imana yari itanguye kugurura imiryango nibuka umunsi bamamagara kweri ari mvuye mu gisabisho kweri mvyuse mu gitondo vya bindi nyene umwana nyene ari mu mashomage CK nibuka barandondeye kuri telefone barambura bacandondera kuri Facebook barantora turavugana barasaba nimero ya telefone ndayibaha abayobozi ba Bujahid ico gihe bubahwe kabisa baranyugurira imiryango ebana kabisa barandondeye turagenda turavugana biragenda neza abantu baratangura kunyizera ico gihe akora muri Bujahid dukorana ba Isaac aba Patrick Pajo na ba Mishu Miracle kabisa n'abantu kumbere Jeffrey manasanze ari timu yanyubatse neza cyane kuko aho ngeze uyu munsi barafise mu ruhara Bujahid ni vyabananyije ko tubanyana dukorayo kuko bavuga bati ngo uyu mwana ateye imbere ngo uyu mwana akuze ngo baramusohora baradusohoye turagira urubuga rwacu rwa Step Media nayo urumva turayikoze ko turi kubera CK nyene nawe nyene turavuga ati kabisa kweri ebana nitwoguma mu bya Step Media gusa wapi cyavuga ati kabisa barasubira baratwizera turaronka andi hantu kabisa ebana hisununiye kabisa kweri hasumbya Step Media ariyo Irebe FM ariyo naho turi uyu munsi kabisa kandi naho nyene kugira ngo dukorere kuri Irebe FM byaciye kuri uyu mugabo nyene urumva babanje bagomwa uyu nabavuga ati ndafise undi muntu kabisa bafasha kuri YouTube byogenda neza asha nawe kabisa barakoze ku rutsinga aho baraza barabibona kabisa barabona ko ndabikwiye bishoboye neza kabisa kweri ndashaka kumenya ko wavuze yuko mukiva muri Bujahid emwe byaciye yuko mukorana hagati yanyu ndashaka kumenya umuntu anti yanyu muri barazanye ico cyumviro cyo gukorana anti yanyu bo urabona icyumviro mbe icyumviro cyazanye hari hageze tuje muko nyene fete Bujahid twakoze mu gihe kitari gito tumaze bikorana mu gihe kitari gito ajya umwana agivuka ariga kwavura agatambuka amakiruka twarakoze igihe kitari gito turavuga ati aho tugeze vraiment ni byiza ko tugira ivyacu kuko uravya nini ama YouTube ateye imbere menshi yaciye muri Bujahid bajya bayafise batanguriye muri Bujahid isigura ko rero Bujahid ni TV yaramuye mu kirundi cizanye ko navuga yaramuye abajournaliste benshi tuvuga ati twebwe natwe ifoko tugira ivyacu peut-être hoba karusho kuruta kuko ni vyiza ko umuntu umukoresha ubona nawe ko iterambere giyiwe ko nako hari aho wamukuye naho ari karaje naho ashitse turavuga ati ifoko tubikora kwajya Bujahid vraiment sinzofa ndayibagiye kabisa yaba ndumusani nari kuyandika ko tatwaje kubera ijya televiziyo yarakoze akazi kanini nga muri entertainment yo mu Burundi kabisa yubahwe cyane simbeshere nta muntu umwe atabizi abantu bose bari hejuru ku ma YouTube benshi baciye na majorité bari hejuru kabisa baciye muri Bujahid ba Ozi ba Isaac ba Juste Gaël Mukubito ba Minushe ba Mishu Miracle ba Patrick Pajo abo bose ni Bujahid kandi Bujahid yafise system yayo yakoreramwo kwera twe twaje gukorera ku muntu asanzwe bimenyereye kuko ibintu byo ku mbuga bya YouTube birasaba
amayide menshi Yeah. twe twagize chance dukorera umuntu afise amayide muri ivyo bintu afise creativité avuga ati kora ibi vraiment je ndibuka je nagiye muri Bujahit ntazi no gufata kamera nagiye muri Bujahit kwa kwandika amarticle je yari yashimye ko yanzi kwandika mvuye muri radio Colombe turi na Juste Gaël ndandika yakuronse gute kugira ngo ashobore muri Bujahit Bujahit kuntu byagenze yarondeye Juste Gaël mu boss wacu kukeye baramuzi nyene Bujahit Juste Gaël nawe je twaramananye twarabana muri quartier twarabagenzi sana Juste Gaël agenda atangura akora amavuwa ufuni yakora cyane mugabo baca bakenera umuntu yandika kuri article je rero ko msina maîtrise machine narandika ndanyarutsa Juste Gaël avuga ati ndafise umupeti kweri ivyo bintu bishoboye candazi rapport wa Juste mgacha baruvayo acha guma cyane mu radio ko yabona micro ayishoboye je vyarase vyabiko cyane igira muri gushika n'ubu rero naha bigeze kabisa ya Benshu novuga yuko ryari twarabonye ibintu vuga kwanza mbanze ndakubwiye felicitation merci sana kweli twarabonye kubijanye no na dote iruka kuba mugabo hari abantu vuga yuko kuri Step Media batigeze baronka amakuru kubijanye nabo barakeneye kuyamenya bazana kanoti content bazana amahera barakeneye kumenya amakuru yanje ya dote ndashaka kumenya kwera ubu novuga yuko ugiye kuba serugo yasinye mu kwera ndavuze ngo bakwemereye iki yagebereye ubugore oya akaro bavuga ngo uremerewe kwabira nawe ikiye bategeko ofisera ke akamara amazi ndashaka kumenya ubuzima warubayemwo ukiri umujene nubwo ugiye kubamwo nizo responsabilités zishashangiyemo bon en fait ni vya bintu bavuga ati kintu cyose kirafise etape yacu munageramo kuko mu buzima munagira ibintu bishika kuri bitatu ni ibintu kabisa umuntu wese ateza gucamo hariyo kuvuka kugira mariage no kwitaba Imana numva je ngeze ku cya kabiri rero ico cya kabiri nacu urumva n'ubuzima ubuhinduye genre ni profile yindi bugiye mu nshasha mu kirundi ciza bavuga bati ngo ubuhinduye ta civile uyu munsi sinkiri Beni canke Benishwa undi avuga ati ndigurira agashati je nyene ndakabonye muri ville kugira ndakagure yara madame ni sawa biraza neza barajara agashati mbonye ngora gute ndagasume canke zane ikiro cibiharage umva ndakubaza uyu munsi umva bisigura ko ubuzima nari mbayemwo kera bari mu minwe y'abavyeyi banje bwa mbere buri mu minwe y'Imana ama après y'abavyeyi banje bwa ubu unyurumva buri mu minwe y'Imana nubwo umugore wanje genre rero nuko bimeze rero ivya dote urumva ntisawa rero vyageze fresh nagize dote yavaye nta siguro ndavyahetse ndashaka kumenya kwa ikiganiro cy'iwacu nuvuga no munsi yakitugenza hano nk'abantu bari bamaze iminsi batababona kuri Step Media Network n'ikihe kintu nuvuga yuko ku bantu bari bakumbuye bo bitega ko cyangwa n'ikihe kintu mwobabwira muri umwanya ku mpamvu muba mutereko murakora kuri Step Media Step Media ikintu cyambere abantu bomenya yuko twebwe yaratureze urubuga rwatureze ruri mu mbuga rwatureze rero iyo umwana akuze nyine arasohoka twarakuze gereye Step Media rero abarogozi ba Step Media bacavuga bati foko urubuga rukorwa ko nabandi bakozi kurumva twe twari turuvuye ko twararonse amahirwe yo gukora handi hantu heza ruvuga aho dushikana kure tuvuga bati reka tugere dukorera abandi hantu cyo turasezera urumva abarongozi rero ba Step Media bacavuga bati ntigogoma gwicaye uko nyene reka turondera abandi bantu barukorera ko niyo mpamvu wobona Imana yakugurira ibijyago usigaye gukorera nawe usigaye duhata ibibazo kandi fuko dushimira peti yangu fuko dutanga isoda kwere kuko iyo twaguma tunanata tukavuga ati byose tuzobikora asha wowe uryamye muhira kwere sivyo rero nuko nyene niyo mpamvu rero novuga ati twebwe kuri Step Media kumbere tukuru ntibazotubona apart yo kuzotubona bariko baradukoresha ibibazo nk'uko bariko baradukoresha ibiganiro nk'uko niyo mpamvu twogera ko tuvuga ati turica umujya tuvuga ati mushigikire nyene abasanzwe bakora kuri Step Media Step Media cyahari ntiragenda niyandi nyene content zibari zazindi wanashima me nibanga
uri karayikora ku ni petit frère wa Benish iyo mako biguma mu muryango ni vya bindi nyene turi ngaha naho tutazoba turi kumwe namwe kuri kamera tuzoba turi kumwe behind ni kubindi abakunzi bacu abakunzi ba Beni Bebeto inyuma hariya mwamubonye kwanza muri presentation. Benyene kwanza peti yango witwa gute? Jewe amazina menshi. Vuga twumve. Hari abanyita Bakira, hari abanyita Junior, abanyita Bebeto. Umva izo mworohera ngezo. Iriza hafi. Generation 2000 rero mutafisa ibintu by'iwabo mbega. Eta civile cyane. Barazo kiri célibataire amazina ufise. Benshi sa. Muhura kwitira indi zina. Sike shaka kumenya ufise kwanda amazina ya inkangaro. Jefise rim CK professional. Muga kera na ifisa yandi. Joko kera nari mu karateka. Kera nkiri umupeti. Ariko nagira amakarate bakampa DFC event agura imbombo. Kera rero banyita CK Jean Baptiste. Jean Claude Van Damme. Sino uko ruzira banyita mugabo. Ndafise irindi zina banyita kera kwera nkiri mu karateka. Kuko jewe guhera niga nka 3e primaire gushika 6e naragira karate havuza n'ingoma burya Jefferson amatala menshi aba mutambulinere multi talent akinye karate akinye rugby football narumumesha kuri set wewe oya jeni kwera ubu sindayiraba vraiment jeni ahantu ngiye bakora iraba caso jeni allergique n'umupira gute kandi wigeze kubona akantu kiruka guca gatoyi bagumagwanira agakanu kabwe mugabo kera vyo nakunda football nanayikina nandayizi wacha kuri post ya kuri set kwa Cristiano kwa Cristiano arahandi haba kabisa rero ko ari umufana wa Real Madrid sana mugano ubu ndazinize ko itakibikurikirana gose bivuye wapi umwanya je mbashaka numve gusa Cristiano yatsinze hari hose ntumba ziyari numve yatsinze cyane ama penalty ndavye mupira ndama penalty aba ni babandi bashigikira batsinda oya je shigikira Cristiano weje ndashaka kumenya nk'ubu bishitse ko umuntu aragenda mugabo ugaca usanga ahantu nubwo havuye urashobora gushaka kandi bakaza mu finale ibyo yashika nko muri step media bakasura kwa finale bizovana naho dukorera kubera yuko ubu turi muri Irebe FM ni company nini cyane ifise